ni ukumutwara nyine mu cyumba akikuramo imyenda akajya koga akagira ayimukura. yawe wowe inshuti ntabwo zisangira byose inshuti zisangira byose ariko umugabo no sha Sari Turomonde ndabaramukije aho muherereye hose abari mu Burundi, i Kigali, Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, mwese ndabaramukije ntibagiye abari wacu mu Kamenge. Uyu munsi nkuko bisanzwe ni Pamela kuri micro. Uyu munsi nkafise umutumirwa. Welcome. murakoze cyane. Nitwa Niyonsaba Nadia. Murakoze rero kunyakira kuri channel yanyu. Tugiye kuganira ubwo ndahari. Nadia urubatse uri umumama ufise abana bangahe ufise abagabo bangahe? Je ndi umumama mfite abana 3 n'umugabo umwe. Wow. Watubwiye ko wubatse? Yego. Ufise abana bangahe? 3. 3. Okay. Ni gute nk'iyo umutwari wawe ashitse atashe mwakira gute? Umutware wanje ntubeshe. Iyo atashe buri muntu wese mu rugo agira uko yakira umutware wiwe. Ari ukwanjye ruhande ndafise ukuntu ndamwakira. Mbere na mbere ndamubaza uko yiriwe. Hama yamara kumbwira uko yiriwe, yaba yiriwe nabi, hari yaba yiriwe muri stress. Noneho nkamubwira ihangane, nyine nkamenya amajambo mubwira. Noneho akaba yaja muri douche, akoga, nkamwakira, nkamufungurira n'ibindi. Ubwo tugenda tuganira niba yiriwe muri mudu mbi, ubwo menya uko muganiriza noneho agasura muri mudu nziza. Nshaka kukubaza kwanza. Iyo ashitse apana ngo maza iyo ashitse nyene uguruye umuryango ashitse. Iyo ashitse no kumuhobera tu. Kumuhobera gute? No kumuhobera ko nanje mba mukumbuye. Ntabwo ugira kakandi nkunda kubona abagore baca batamba. Wapi? Nadia. Nadia ikora tujijisha nyene kumwakira neza kujya kuntu sinzi ko ukunda kubibona ugasanga nk'umutwara arashitse kubisemwe umuziki uragiye nyene umva nyene uratamvye arahiye. Mu bisanzwe nkunda gutamba. Ubwo uwo muziki iyo twagashizemo nyine bigeraho tugatamba cyangwa bimwe byo mu rugo nyine umuntu akaba yatamba n'abana cyangwa se nawe akabafasha ariko mu buryo bwo kwishimisha nyine tu. Wow. Hariho abamama benshi nk'iyo umugabo ashitse umva nyene yinjira akamenye yaja gutora ikamba mbiri umva wewe ubigenza gute avanye nagishika? Mu bisanzwe umugabo ubundi ashitse umuhereza izo kamba mbiri aja koga. Noneho yamara koga umutwara mu cyumba kwa kundi aho kuntu abatwari iyo bashitse agishika nyene uca umutwara nyene uramwakira bivana ku nyene ubumwakira ava yuko aja kokanza kumutwara mu cyumba iki we bigenda gute? Iyo hageze ubwo no kumutwara nyine mu cyumba akikuramo imyenda akajya koga akagira ayimukura. Cine inzira yimukuramo nyene kamuhakeye. Ibyo nabyo bijya bishika ariko si buri munsi. Ntabwo ari buri munsi kubera ko umuntu afise inshingano nyinshi. Ariko nyene no kuza uracishamo nyene umuhakeya nyene ga n'abantu. Nibyo. Nadia ufise abavyeyi? Mfise umuvyeyi umwe mama. Papa yaratashe? Papa ntaho hari. So Nadia hari ikintu kiragushikira hagati y'umuvyeyi nawe? Hari ikintu wumva ko ufise mama wawe? Hari ikintu urumva ko mama yagukorera ku
ku buryo wumva ko mwavana mugahebana nyene burundu kumva nyene ko wamwanka burundu? hoya mama nta kintu na kimwe mama nta kintu na kimwe yashobora kunkorera nkumva ndamwase nkumva mbese ntabwo namubabarira kubera ko impamvu ya mbere mama wanje kubera ko ariwe nakuze mbona atuba hafi atwitwararika ari wenyine niyo mpamvu numva ko nta kintu na kimwe ashobora gukora numve ngo namurakariye ku buryo numva ko mama wanje ntashobora kumubabarira. Okay, gusa hariho abantu benshi akenshi ugasanga umuvyeyi araguhemukiye agukoreye ibintu wewe ubwawe udasporta nyene nk'umwana kumva ko nyene birenze kandi no mu buzima busanzwe birakunda kubaho ugasanga umuvyeyi aragukoreye ikintu ca kindi ubwawe nyene bikwaza kwibaza gute ibintu nk'ibi nyene ari uwo mama wawe kumva wo muheba wovana nawe we ivyo bintu vyumva gute? je ntabwo birambaho ariko gusa hariho abo bimaze gushikira bakumva nyene bakumva ko umuvyeyi wabo bawumuheba bivanye n'ikintu yabakoreye bikabananira kwihangana bakananirwa kumva nyene barihevye wewe babwira iki wobahanura iki kuko umuvyeyi igihe cyose ni imana ya kabiri wobahanura iki? mu bisanzwe ikintu cya mbere umuvyeyi mbere na mbere ugomba kubanza gukurura agaciro kiwe kuko niba umuvyeyi yagutwaye mu nda akagutwita amezi 9 umuruho abavyeyi bagira akakubyara akagira uburibwe icyo cyonyine cyakagombye gutuma nyine ari ikintu umuntu agomba gutekerezaho cyane akumva ko agomba guheza agaciro umuvyeyi. Rero nkanje kugwanje ruhande ikintu nahanura abantu bafite kumva ko badashobora kubabarira abavyeyi babo ibyo bintu ntabwo ari byiza kuko umuvyeyi ni ikindi kintu cya mbere gikomeye kuko umuvyeyi hari byinshi yihanganira cyane cyane mama wawe hari ibintu byinshi yihanganira ku buryo deja kiriya kintu cyo kukubyara kugutwara mu nda akakubyara akagira gute ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu rero abavyeyi bagomba guhabwa agaciro kandi ikintu cyose yagukoreye ukumva ko nta kindi kintu na kimwe kiruta ko yaba yarakubyaye ukumva ko ugomba kumwihanganira byanze nge bikunde waba wanakosheje ukihutira kumusaba imbabazi kuko hari abandi bavyeyi baniga abana hari abandi bavyeyi batabana babona bageze mu bihe bibi bakabajugunya ariko umuvyeyi wawe niba waragize amahirwe akakubyara ugakura ugomba kumwubaha. Nadia ivyo uvuze birumvikana abantu bumva ko mama wabo niba bakoreye ibintu batishimiye ko bumva ko bomuheba attention umuvyeyi igihe cyose ahora n'umuvyeyi kandi umuvyeyi si uwo guheba umuvyeyi ni uwo guhorana ivyo yakora vyose. Nadia ubuzi muri kino gihe hari ibintu bigwiriye cyane bijanye abantu batanga amashano sinzi kukunda kuvyumva ugasanga nk'ubu uye turabagenzi turi inshuti nubwo namutumiye n'inshuti yanje nk'ubu nkabona Nadia wagiriwe intunza nyene wagize chance ubona inzu ubona nyene amafaranga pe nanje nta kintu nyene mfise gusa nyene ndakugiriye jalousie gusa nyene birashitse ndaguhaye isumu cyane ndakuroze abo bantu bobahanura iki kubera ko ubu muri iyi minsi biruzuye? Ibyo ni ibintu bikunze kubaho mu buzima busanzwe ariko ntabwo byagakwiye kubaho kuko iyo umaze kugirisha ari umuntu nibwo unageraho ukamuroga kuko ntabwo ushobora kugirisha ari n'ubundi utari umurozi kuko deja baravuga ngo burya uburozi bwa mbere ni ururimi kuko ikintu ukoresheje ururimi ni nkaho uba wagikoze haba hasigaye gusa ugikoresha amaboko n'ubwenge bwawe. Rero ikintu nabahanura abantu baba batekereza gutyo abantu bagira amashari abantu bumva ko naka atagomba gutera imbere umugenzi wawe atagomba gutera imbere ntabwo byakagombye kubaho
ishari burya ni ikintu kibi cyane ariko nabahanura yuko abantu baba bameze gutyo babireka kuko ntabwo ari byiza. inzigo ntabwo ari nziza mu bihebe Nadia hano turi si mu Burundi arumva hano turi si mu Burundi turi mu mahanga nkuko bisanzwe abatuzi barabi n'abatabizi babimenye turi mu mahanga kandi amahanga arahanda. Nadia umunsi wa mbere ugera muri kino gihugu nihe challenge wahuye nayo? Ururimi igipolitike numva nyine igipolitike ari ikintu ntashobora gukunda ari ikintu ntashobora kuzavuga iki ariko nyine bigeraho ukabikunda bivanye nyine n'imibereho tu. Wahuye na challenge y'ururimi gusa? Yego ururimi cyane cyane n'imibereho y'abantu ukuntu abantu ba hano baba bitwara nuko mubanye biragoye cyane. Nukuvuga burya iyo umaze guhindura igihugu ukaja mu kindi hari ibintu hasanga bitandukanye n'ibyo wahora ubona. Nk'ubu dufate niba iwacu twarajya nk'ibijumba kumva nyine biraryoshe noneho hano gahita ukirya ukumva nyine wapi sinzi ukuntu kimeze uhita ubona ko ubuzima bwahindutse tu. Ariko ikintu cya mbere cyangoye ni ururimi n'imibanire y'abantu hahandi nyine bagutuma no ku isoko ukumva nta kintu ufite cyo kuvuga ukagenda uzi bakubwiye ati uravuga iki tu akaba icyo uvuga rero babubwira ngo nk'itomati ngo urumva itomati nibisa umutuku ariko uje babubwira ngo ni vermeil ukagenda ushize mu mutwe vermeil cyangwa byandika ugapapuro wagerayo bakubwira ngo itomati kugwa 50 wewe wagenda wafashe mu mutwe ngo 50 ariko nanje aga challenge karanshiki ubu kagenda mu isoko uzi ati ndabaza itomati itomati zo muzima bisanzwe ubuzizi nubwo higita ugenda uvuga 50 kedi 50 ubwo ni wanaguha niza izindi za 20 bapfa gutwara uko nubuzi byarivye sha manga ragoye nanje ariko iyo challenge yaranshikiye ndavyibuka narakunda kugenda nk'ubu ngiye nyene gusuma kubera ko ntarinzi n'amafaranga je ntayo narinzi naragenda nyene bisanzwe urumva bakambwira ati ahano ni 20 mu gifaransa ni nka 20 nyene bakavuga ati hano urashaka kubonamwo itomati za 10 baragusubiza nyene baraguhingara ugasanga nk'undagiye nyene nkashika nakoresha ibimenyetso umva nkashikanye ziri nkavuga ati nkabereka amafaranga tifisaye nyene nkabereka nkamenga ndumurage so amahanga aragoye amahanga aragoye. Ikindi kintu cyakunyuzoye ugiye gufata bisi bisi yo rero ni ikintu cya mbere cyaba kigoye kubera ko icya mbere kwinjira muri bisi ukavuga ururimi rwacu byaba ari ikibazo bose bagahita bakurebera rimwe ati none waravuze ibiki none rero wagera ahantu ugiye bakakubwira ngo uravuza kuvuga ngo parage ngo iyi ahantu ugiye cyangwa noneho ukagenda bakakubwira ngo nutaba uhibuka uze kuvuga ngo aki rero wagera aho ngaho wahibagirwa uvuga ngo aki ubwo bagahita bumva ko ari ukugusigaho nyine rero ubwo ibyo byose ni ibintu byagiye bitunyuzura. Hari ukuntu hariho amabisi nyene hano bayita amashibombo ari nyene bapakira ugasanga nyene abantu nko hagati nyene abantu bacu ugasanga hari nk'abantu 100 abo rero bigasaba ko aho winjiriye si usohokera nadi mbwiza ukuri umunsi wa mbere ufata ijya bisi ukuntu byagenze kubera ko nanje aho kantu karanciyeho sha iriya bisi rero nigeze kuyurira ndayurira ntwite nari kumwe n'undi muntu noneho hageze aho turukira kubera ko hari mu nzira nagiye kuvamo abantu ndababwira ngo wambise wapi buriya bara inda wagira ngo buriya twageze ahantu turukira numva nyine narushe ndi kubabara mu nda byahatari ibyo ni ibintu byose bigenda bitubaho mu mahanga ukagenda ubona changement y'ubuzima nyine
Yeah. Nadi hariho nk'abantu twasize iwacu nyene mu bihugu twaje tuvamwo, bakumva ko umuntu nimba ari hanze afise amafaranga menshi yarakize iki, ugasanga nyene nta n'umuntu wobwira ari mu Burundi ko umerewe nabi. Sinzi we ko ivyo bintu biragushikira. Bakumva ko nyene kuba uri hano uri mu yindi si wobabwira iki, kuko hano hantu tuba turi duhura n'ama-challenge menshi. Ego. Ni ukuvuga abantu bari mu mahanga aragoye, kandi si ukuvuga ko ari mu mahanga gusa, burya no mu Burundi naho nyine hari igihe ushobora kuba uhari bikakugora. Rero buri gihugu bivana n'ukuntu wowe ukibayemo. Hari nk'abantu dushobora kuba turi kumwe ugasanga bamwe bararira ngo amafaranga, bamwe baravuga ngo ubuzima bwaranse, ariko abandi nabo barashima Imana. Rero urumva bivana n'ahantu Imana iguhereye umugisha. Hari igihe Imana iguha umugisha cyangwa ugasanga nawe uhora uvuga ngo amafaranga ntayo, ubuzima bwaranze, noneho abandi nabo bakavuga ati Imana buriya nta n'ahandi hantu naja uretse muri kiriya gihugu. Gusa icyo nshaka ubwire abantu badukurikiye, bamaze kwishiramo umuntu wese yavuye mu gihugu yaje avamo aba afise amafaranga. Oya, ntabwo ariko bimeze. Babumva ko nyene bagiye mu yindi si atakibazo na kimwe kubijanye n'amafaranga ari ibintu bisanzwe. Ubabwira iki? Kuko hano duhura n'ama-challenge menshi cyane. Ikintu nababwira rero ni ukuri, burya abantu bari nko mu bindi bihugu cyangwa se umuntu afite inshuti mu mahanga, nazajya abona nta kintu amufashije ajye atahura, yumve ko bigoye. Ni mu mahanga bigoye kubona ubuzi. Nk'ubu kugira ngo mbe nagenda gusaba akazi umuntu w'ahangaha byagorana, ariko bivana n'uko Imana iguhezagiye ikaguha umugisha, ubundi ukagira amafaranga. Ariko nko abantu bazajya basaba yenda bakaba bagira gusaba amafaranga umuntu ari mu mahanga, bumve yuko nyine naho bigoye, hagera igihe bikagorana nka kujya ko mu gihugu. Hariho ukuntu nk'ubu umuntu ashobora kugusaba nk'amafaranga, kandi ntanga urugero mu Burundi ukamuha, dufate nk'urugero nka 50,000, ayo mafaranga akayasuzugura, akabona ko wamusuzuguye, gute umpa amafaranga nk'aya, cyangwa nk'urugero ukamuha 20,000 cyangwa 10,000, akumva ko wamusuzuguye cyane. Abantu bababwira iki? Burya umuntu yarinze yiyumvira kurunga ayo mafaranga cyangwa yikiyumvira gukora icyo kintu, nuko bagufite ku mutima, kandi nibwo buryo aba yabonye, kandi nawe aba yayavunikiye cyane. Nibwo buryo aba yabonye, buriya aramutse abonye ibirenzeho nabyo yabikora. Rero abantu nibazajya badufasha, tujye dushima muri bike badufashije, kuko nibyo bashoboye kuronka. Nadia, nshanda kwibariza akantu. Uri inshuti yanje, wamaze kuba sister wanje. Nadi, ni kihe kintu nk'ubu bishitse no gukorera kigagutuma unyanka? Unyanka ukamvaho kumva yere Pamela ndamwase, ndamuhevye. Ni kihe kintu? Suko ni igiti. Ntabwo ndi kucumva neza, ariko burya Nadi ntunjijishe. Oya, Nadia, reka ndaguhe nk'urugero. Urabona nk'inshuti nyene hantu abazinanye. Nk'ubu ushaka kumbwira nk'ikintu ukambwira nk'ibanga ryawe, ejo nkaca ndarikubita uyundi muntu ukavyumva. Nadi, mbwira ko aho hantu wohihanganira. Uzi ibyo nanabyihangane, ariko buri ikintu nanka mu buzima bwanjye, ndanka umuntu anjyajya, ndanka uburyarya. Niba unkunda mbwira ko unkunda, sibyo? Nadia, ariko ushobora kubikubwira ntagukunda. Uzi uburyarya ni cya kintu, ni kwa kuntu ushobora kugendana n'umuntu ugasanga arakuryarya, akavuga uyu buriya nyine kamwereka ko mukunda, ariko yaherengana gatoya. Rero ni nka bya biri twigeze kuvuga ngo ishari. Ni ukuvuga umuntu mugendana
ugenda umenya twinshi kuri we. Hari igihe ushobora kumenya ibyiza byiwe, bibi byiwe, nawe akagenda amenya ibyawe. Mugabo hari igihe kigera nyine wabona icyiza ciwe ukagira ishari kandi muri abagenzi. Rero ico gihe ni Ukumva bwa wowe buryarya, hari igihe rero ugira uburyarya kandi bikarangira umugenzi wawe ukugiriye nabi. Ariko nje ndakunda umuntu ankunda kandi akunda umuntu ambwira ko ankunda kandi nanje ngakunda uwo nkunda, ariko uburyarya wapi. ni ukuvuga ndakugiriye uburyarya uwo mpeba Shana nkabimenya nakureka. wabibwirwa n'iki? Nabimenya cyane. Ntabwo bimenya kuko abantu tugira kwihisha, biragoye cyane ko wamenya. Oya reka ngoye nk'akarorero. Nk'ubu mu buzima busanzwe umuntu agenda ahura n'abantu benshi, nanjye nahuye n'abantu benshi kandi batandukanye, ariko ugasanga umuntu agukunda bivanye n'impamvu. Rero iyo mpamvu yamara kuvaho ugasanga ubugenzi bwahagaze, ugasanga ntabwo mukiri kuba abagenzi. Rero nshatse gusubiza kuri icyo mbwiye ngo wabimenya gute? Burya umuntu akujyagira abibona. Ego ushobora kutabibona ako kanya, ariko plus mugendana ugenda umumenya. Rero umuntu yamaze kukuryarya, ejo niwe agenda kukuvuga mu nshuti zawe cyangwa se mu nshuti ziwe, ejo niwe ukugirira nabi kuko arakuzi, ni umugenzi wawe muraziranye. Okay, Nadia yompeba kubera ko bishitse nka muryarya niho yompeba. Okay. Canke Nadi bishitse nyene nkagendana na bofre, Nadi mbwiza ukuri. Aho kantu umbwiza ukuri ko umva utorondera na polisi zikandase. Uzi aho honyine ubucuti ntabwo bwakomeza. Ntabwo bwakomeza nawe. Nimwumva? Ntabwo twahuza kubera ko ntabwo twahuza. Kubera iki Nadi? Kubera iki? Inshuti ntabwo zisangira byose. Inshuti zisangira byose. Ariko umugabo no. Esha, bantu b'Imana rero bino bintu ndabona bigoye cyane. Nadi, inshuti icyo bita umuvandimwe musangira byose. Gute wumva ko umfatanye n'umugabo wawe umva byose byabirangiye? Oya, aho rero kuko umugabo niyo twaba turavandi, umugabo niba yarahisemo jewe ni jewe. None urumva tusangira byose ugeza no ku mugabo cyarutse. Nadio ni wivu. Nadio ziko je twosangira umugabo. Ahubwo niba umukunda mbwira nkwe. Pasi. Oya gusa nyene Nadia yompeba, ubundi numvishije neza ikintu cyotuma umpeba. Ndagutwaye umugabo. Oya ho birumvikana. Oya honda bimenye nyene urumva ntabwo byavamo kubera ko umugabo wanje n'uwanje. N'uwanje ndamukunda. Rero urumva aho ndumva nta kwihanganira. Gute none Nadi ndakubaza. Sawa umugabo aramukunda kandi nawe ndazara gukunda bofre wacu aho uri ubaho. Gute ko mbona buriya urukundo ukunda umugabo wawe ni gukunda umwana wawe? Umugabo ndamukunda kandi n'umwana ndamukunda, ariko buri wese ngira uko ndamukunda. None gute wokumva ko nk'ubu noshobora kuza nkafata umwana wawe Favor nkamufata nkamutwara tukagumana n'imisi turi kumwe turyohewe, ariko ukumva kandi nkabanzi neza ko abagabo bacu turabakunda kandi turabubaho aho muri hose no kuri Imana ikomeze kubahezagira, ariko ukumva ko kuba uwo mbona umugabo wawe wayituncaho impamvu ukunda umwana wawe si gukunda umugabo wawe. Impamvu rero uriya mwana namurose kubera uriya mugabo. Sibyo? Ubwo nukuvuga iyo ataba uriya mugabo uriya mwana sinaye kumuronka. Rero kubera iyo mpamvu umwana ndamukunda, umugabo ndamukunda, urumva kubera ko nabanze ati uriya mwana nta kibazo yaza akagusura ejo akagaruka, ariko umugabo aje kunsura umugabo ntabwo byaba, ariko aje kunsura byabirangiye wapi ntabwo byashoboka. Shana sawa. Shaka kwanza ugire ikintu ubwiye ugwaruka gw'iyi minsi. Ndibaza ko umaze nubwo atari imyaka myinshi woba umaze kubona ibintu byinshi mu rugo,
ikintu wohanura nk'urwaruka rw'iyi minsi kubera ko abana b'abakobwa b'iki gihe n'abahungu basigaye bitwara ukuntu nyine ntazi ukuntu bisobanura. So nashaka rero kukubaza kukubwira ikintu wohanura urwaruka rw'iyi minsi kuko bariko baritwara nabi cyane muri buno buzima turimo. Ikintu nahanura urwaruka nabahanura kwihangana mukihanganira ibyo mugenda muhura nabyo mu buzima kubera ko iyo ukiri umukobwa iyo ukiri umusore uhura n'ibintu bitandukanye ariko nabasaba kwihangana kubera ko iyo wihanganye ugera kure kandi ukagera ku cyo ushaka. Bisaba kwihangana rero kubera ko ugira gutyo ugasanga hari ibyo wategura mu buzima bwawe ntabwo ubibonye, hari plan wari ufite mu buzima bwawe ntabwo bikunze. Rero nabasaba kwihangana kandi munasenga Imana kubera ko ari itanga byose. Niba uri umusore ugasaba umugore wumva ushaka, niba uri umukobwa ugasaba umugabo wumva ushaka, kandi Imana byose irabishoboye izabikora. Nadia nashaka kubaza niyihe talent ufise? Talent yanje rero Tavuga ko ari yo guseka. irahisha hagija guca nseka. Talent yanje rero murabona ukuntu meze ukuntu sa abantu muri mo kunkurikirana kuri kamera oya ubwo mfite talent yo gukora imishatsi iyo talent ndumva ndayifise cyane. Iyindi yo kuyitaho umuntu agasa neza ubwo ndabishoboye. Rero abantu bifuza gusa neza bifuza gukora imishatsi yabo cyane cyane abari Maputo Mozambique. Abari Maputo Mozambique ni karibu cyane. Hari nk'abantu usanga bari Burundi ahandi hantu hose hatandukanye abantu bumva ururimi abantu bose bumva ururimi turimo kuvuga turashobora gufashanya online cyangwa se mukanadusura kuri channel yacu ko yibabwira. Ndafite channel yanje Tawalo and Nadia ni karibu nayo iriho ibintu bitandukanye ku bijyanye no kwiyitaho ku ruhu, kwiyitaho mu mishatsi kugira ngo muse neza. Abantu bafite imishatsi cikagurika, abantu bafite imishatsi idakura, byose murabisangaho kandi byose ndabishoboye. Ndumva ari talent yanje nyishoboye rero. Urumva Nadia talent yiwe niyo gutaratara imishatsi. Siga kamukorogo nabo bari abantu bisiga kamukorogo asanga hano hahiye ntacyo bafasha. Bariya nabo birashoboka. Hari amavuta bikora cyangwa gakoresha ibintu binatirel birahari ushobora gukoresha kugira ngo wongere ugarukane uruhu rwawe, wongere ugarukane umubiri wawe. Hari abashaka nyene ko nk'ukuri kwanje mubona nanje nyene nzokwegera inbox nyene umpe sigaresa ni impuzu nambaye. Bari abantu bashaka nyene kubriya gusa neza ntacyo bafasha. Gusa neza rero burya bivana n'umubiri w'umuntu kandi bivana nawe n'ibyo uriko urakoresha. Kandi by the way na turiya tuvuta bisaba nyene udukoreshe ku bwenge kandi ibyo byose urabibafasha. Nibyo ariko cyane cyane nk'amavuta ubuzi n'ubundi ko asanzwe atukuza ntabwo wabikora ushaka gusa neza. Ahubwo je ikintu numva nashobora cyangwa se nshoboye ku bantu bafite ibihere mu maso, abantu bafite uruhu rwumye mu maso cyangwa se ahandi hantu amaribori, abantu nyine abo bantu bashaka kugira umubiri po yabo naturel imeze neza turabishoboye twavugana nyine nta kibazo. Kera yere ukiri umwana wakunda iki ukiri umwana mutoya? Ubuzima busa mu biki mu bijyanye n'ibyo mirire cyangwa kuryaho ndakunda kurya nigira apeti nigira apeti yo gufungura kandi ibintu byo mu Burundi biraryoshye cyane. Hano biraryoshye cyane ibintu byo mu Burundi. Niyo mpamvu rero n'ubu nsubiye ndumva ikintu cya mbere najya ni ibirayi, ibijumba, kubera ko biraryoshye cyane biraryoshye.
Nadi wewe ntabwo ari ibintu intuza impeke inzoga z'ibitoki oya inzoga z'ibitoki nahora ndazibona iwacu ntazo wana oya ntabwo nabikunda kubinywa ariko hari ukuntu bakagira nyine nk'agatobe kagereje ukakanywa ukumva uvuzo kararyoshye nyene abakunda kararyoshye. utuvuzo Yeah. muzi hano abakunzi banje vuba nduzuza imyaka umva abazoma presenti ndakunda ipantaro Ubise yabatumiye kuri anniversaire yiwe. anniversaire yanje shaka ama gift menshi Ni tariki zingahe tariki 9 ariko nta fete nzokora muzoyinkorera muzontungure muzonkorera aga surprise Yeah. Ndakunda ipantaro. Ba Pamela. Sindaza kuvuga anniversaire. ndakunda ipantaro ndakunda amakabutura ndakunda iki ibindi nibiki ndakunda isaha ndakunda amashanete ndakunda amaperike Ego kumana. naduzompa iki kwanza Ko numva ari byinshi. Ya turasaba cameraman azaba hari kugira ngo bizagende neza kamera. Tuzamukora surprise. Ategetse. Oya ndamutegetse kameramani wacu Yeah. kandi naduzompe present Nta kibazo ndahari present. kandi ndashaka n'ishugwe abantu bazontungura muzompa ishugwe mutazorizana napfuye Igipupe. oya ibipupe biba birimwo amajini Yeah. Hagati aho rero Pamela ndabona usa neza cyane. Ufite agaponatire gasa neza. shaka mukoro kari Wisiga ikintu kuri tubwira. shajere nisiga amavuta asanzwe Nivea abantu bazi Nivea acafye ko lemon niyo nisiga Yeah. ntabindi shiramo Yeah, kandi Pamela murabona ko asa neza azi no gukora ka makeup. cyane vuba cyane Kari naturel. Agasa neza. n'izirenze ndazikora Akora ka makeup kari naturel gasa neza ku bantu bashaka gusa neza. Ni karibu. ni karibu kabisa ndakora makeup abageni ariko vuba ndugurura saro nzobaha location Wow, ni karibu rero abantu mukunda gusa neza ni karibu. cyane cyane abari Maputo basha mu supporting nzobakora ibintu biri Ariko na online nta kibazo umuntu yabikora. Mushobora kumuhamagara online ku bantu bashaka gusa neza nta kibazo nzoza ndabishira kuri TikTok TikTok yanje ni Pamela official naho nzoza ndacishaho nzobigisha hazoba kwigisha no gusiga abageni abazabasha gukora imanza zitandukanye ndahari muzoze murampamagara nzoshiraho nimero yanje. Wow. Turashaka abaza kora kino kiganiro ubahe location canke ubahe nimero ya telefone kugira ngo uzogukenera uzogirente uzomuhe adresse aha gusanga. Yeah, ku bantu rero bazonkenera ndahari kuri YouTube yanje ni Tabaro and Nadia nabibabwiye. Kuri TikTok ni Nadia. Ya nimero ya telefone 87 342 59 06. Wow. Yeah. Nanje kubashaka ko ndakora makeup ndaza gushiraho nimero yanje. Kindi muforonge kuri TikTok nitwa Pamela official muraza kuyibona nimwayisearching. So uyu munsi ikiganiro cacu canke impapu zacu zirangiriye hano turashimiye cyane umutumirwa wacu Nadia kandi twizere ko nundi munsi nitwamuhamagara azotwitaba. Murakoze cyane. Turabashimiye abadukurikiranye turabakunda cyane Imana ibaho umugisha nkuko bisanzwe ni Pamela bizu mwa